Bakunzi ba Magagi Burundi turabaramukije tubaha na mwiriwe bivana aho muherereye. Rero aha akaba ari ahantu tumvise ko hari umurima w'ibigori. Uwo murima ukaba uri nko ku metero, haba harimo imetero 100 aho hari muri komine Giteranyi ntara ya Muyinga, umutumba wa Giteranyi nyene. Rero twavyumvise ko bagira baje kuhakora ibikorwa bijanye no gupompa kugira ngo bibashe kumera neza, bibandanye gukura bisa neza, aho kandi bateganya n'ubundi gushiramwo n'uwundi muti witwa rokete, abantu bawita rokete, ndavuga abarimyi, aho uwuravye hoho uko canditseko ni riketi. Rero twavuze tuti reka tubereke, rero nkuko mubibona aha ni metero nk'100 ko ahantu hariya ku gikumba hakagenda imperampera hose. Rero ni ibintu ntangere, ni ibintu vyo gushima kubona ahantu hangana nk'uko bahatera ibigori gusa. Narirya tumenyereye mu Burundi canke muri komine yacu ahanini usanga mu gutera bateragiye ibigori, imyumbati, amateke n'ibindi mu murima umwe, utibagiye n'ibiti ukabisangamwo vyinshi. Ariko nkuko mubibona murabona yuko bateye imbuto imwe. Ivyo rero bikaba biri mu bizotuma no mu bifasha iyo mbuto bateye bikurikirana neza kandi ikamera neza. Rero batubwiye yuko aha bagiheza gupompa bazoca bajako bakabibagarira kugira ngo bongere bashireko uwundi mwavu utuma bivyibuha cane. Rero bakunzi bacu murumva yuko ari vyiza, tubasezeranya yuko tuzogaruka kubiraba aho bizoba bigeze, turabe nyene ko ivyo batubwiye atazoba ari agaseseshwarumuri, hamwe usanga uko babitubwiye ariko bizoba biri, canke tutazosanga ari vya bindi vyo kuvuga kwishira hejuru, turabe ko babikurikije. Rero murabona ntaco bibaye, bimeze neza, aho mu gihe boba babipomye bakabibagarira bizomera neza cane gusumba. Hanyuma dusaba kandi ku bataragira subscribe kuri iyi chaine yacu ya Magagi Burundi ko boyikora, hanyuma ku bayikoze nabo bagakomeza kugira comment na sharing kugira ngo ibiganiro vyacu n'ivyiyumviro vyabo bikomeze gukurikizwa kandi bikomeze kugera kure. Rero bakunzi ba chaine yacu twareka kubashimira ku kigoro ntangere, ukuntu mudahengeshanya kubana natwe mu biganiro vyacu vya buri munsi no mu bikorwa vyacu vya buri munsi, nkuko bigenda vyita ku vyiza biri ahatandukanye, ku bikorwa vyanyu bitandukanye, uko tubibonye canke se uko turonse uburyo bwo kuba twobibashikiriza. Murazi yuko umuntu ntiyigira, umuntu agirwa n'abandi, umuntu ivyiyumviro bimwe abikura ku bandi kandi bikagira ico bimufashije, canke sosiyete ikabikura ku yindi sosiyete bikagira ico bihinduye n'ico bifashije. Eka n'ibihugu nubwo biri uko birafise ivyo vyisunga ku bindi bihugu kugira ngo bishobore kugira ico bigezeko. Rero natwe turabisunga, tukisunga ibikorwa vy'abandi bantu kugira tubisangize n'abandi, narirya ari akamaro canke akarorero keza ku bandi baba babikora mu bundi buryo butandukanye. Rero murumva yuko ari umugambi mwiza, ari igikorwa ciza, aho murazi ko mu buzima bw'umuntu buba bukeneye ibifungurwa, buba bukeneye gufungura neza kugira bubandanye bumera neza. Aho rero ntitwokwibagira ko imfungurwa canke ifunguro y'ibigori iri mu bifungurwa vyiza kandi bifise ibintu ntanganguvu, bifise ibintu bifise akamaro ku mubiri w'umuntu. Rero ni vyiza, aho batubwiye ko baravye ko bashobora kuzokuramwo nk'itoni nka 4 canke 3 z'ibigori. Urumva ko mu gihe ikirere cogenda neza uwo mwimbu ntuba ari muke,
aho uwabirimye aronka ivyo afungura, agasaguriza n'isoko, ndetse akaronka n'amafaranga canke n'abandi bakagira ico baronkeyeho. Rero bakunzi bacu, ibiganiro vyacu nakagaruka, ibiganiro vyacu ni buri mwanya uko bwije uko bukeye, tukaba tubasezeranira ko tuzokomeza kubagezaho ibigezweho uko bitandukanye, mukomeze kubana natwe, natwe dukomeze kubagezaho ibiganiro bitandukanye, kuko kutabagira igihombo. Ciao ciao.